Nshuti zanje bakunzi muhurikira ndabaramukije mwese aho muherereye ntitaye aho muri nizere ko muri amahoro. Uyu mubona yitwa Adija Iteriteka agwariye Saudiya base kumuvuza je nguma nibaza ni kubera iki aba bantu iyo bagwaye batabavuza bakarinda bagatabaza. Ndashaka kubasangiza amajwi yiwe sindamenya neza agence yamurungitse ariko urayimenya. Amani niyo ifoto yanje. Ni ifoto yanje. Umubwire jewe ndi kuri ofisi ya internationale. Ofisi ya internationale nasafiriye mu kwa gatandatu itariki 30 z'ukwa gatandatu. Niho nasafiriye. Ni ukuvuga yuko jewe umudeje w'iyi kampuni jewe nawe nzi nawe tuzi kandi ni ukuvuga yuko n'inimero z'iyi ofisi naho nari mfise ntabaje ku mumadami kubera batubwira ko iyi ofisi ikibazo cose ugira umumadami wese utelefone karakigufasha. Jewe nagerageje ndatanga inimero ku mugenzi kese ko mvuga nakivuga bana kumva niko ndadaho ndihara ndabona umumadami arantelefone arambaza ndamubwira mbona ko utari wabimbariye canke naho ko utafashe mukivuge kuri ofisi yawe kuko izi ofisi ni nyinshi ariko zirasa. Ico ndavuga ati jewe aba bantu turi kumwe ngaha yambu ntidusa ururimi kuko jewe ndi umurundi jenyene aho ndi umurundi ndumwe. Abasigaye n'abaganda ababangladesh abafilipine tugeze ko baho nabi tugaburirwa mugize ugore kw'iyi ofisi bavuga gutahana uri kiziga nico fasha jewe mumfashe ubu jewe ndi ku kazi banzanye ejo ngwaye byafashe rero mu gitondo ari isaha 9 zirageze baca bavuga ngo dutangure akazi gusa jewe bambwiye ati sinshobora gutangura akazi ngwaye. Baca batelefona ofisi nsubizwe kuri ofisi ndabasabye muntabarize ubuzima bwanje muzobukurikirane kuko ndazi nkajya kuri ofisi n'ubundi ngiye gupfirayo n'inzara n'ingwara simvunzwa. Amani niyo ifoto yanje. Ni ifoto yanje. Umubwire jewe ndi kuri ofisi ya internationale. Ofisi ya internationale nasafiriye mu kwa gatandatu itariki 30 z'ukwa gatandatu. Niho nasafiriye. Ni ukuvuga yuko jewe umudeje w'iyi kampuni jewe nawe nzi nawe tuzi kandi ni ukuvuga yuko n'inimero z'iyi ofisi naho nari mfise ntabaje ku mumadami kubera batubwira ko iyi ofisi ikibazo cose ugira umumadami wese utelefone karakigufasha. Jewe nagerageje ndatanga inimero ku mugenzi kese ko mvuga nakivuga bana kumva niko ndadaho ndihara ndabona umumadami arantelefone arambaza ndamubwira mbona ko utari wabimbariye canke naho ko utafashe mukivuge kuri ofisi yawe kuko izi ofisi ni nyinshi ariko zirasa. Ico ndavuga ati jewe aba bantu turi kumwe ngaha yambu ntidusa ururimi rodiya kuri mukwiye kuntabariza mukantabariza kuri ofisi mu Burundi yego mukabigana ngene vyagenze ivy'iwanje ati rero naho yagiye gukora impuzu zasigayeyo ngo bamushikanye kuri ofisi saa 7 z'ijoro rero ahantu yagiye gukora yagiye saa 5 z'ijoro kuva ico bintu binkatagura ubu ndiko ndadihara ndaho sinzi ivyarivyo muntabarize muntabarize mu Burundi basi baze kumva babatelefona kuri ofisi baze kumva babatelefona kuko jewe ubuzima bwanje simerewe neza ahubwo nyari umwanya n'abifi mwakumva bayinyaka. Jewe rero ico saba mwaka kanya kuko ndazi umugore akabyuka asubizwa kuri ofisi kandi kuri ofisi aho ngiye ni mu muriro
umuntu aba arinze ahungiza ubuzima bwanjye burasi ku gakarata kacu nta mahera arimwo hageze aho duhembwa ngo ni impunzi basi igihugu cyara wagenda wuhebe basubiza iyo bankuye nta bindi nuko murakoze kiba nitwa Dija iteriteka mama wanje yitwa Mwamvita Beatrice papa wanje yitwa Misigaro Melchior mva mu Burundi ndavuye kuri ofisi mu Burundi nyene hano ndashaka twumvikana ku kintu kimwe bano munkurikira. Murumva yuko uyu muntu ukurira kwiwe no gutabaza ni bya bindi nyene twamamwo buri munsi. Aragwaye yishakira kuvuzwa gusa mugo ntibamuvuze. Hano je nongera kubaza nta masezerano bafitanye, aba basafirisha bafitanye n'aba babosi babatwaye ku buryo bagwaye basha bavuza. Erega bino ni ibintu vyumvikana. Sinenda kuvugana kimwe mu myirondoro yiwe mwayumvise, ariko ndashaka ndabumvishe kwanza impamvu aba bantu bafise ubwoba. Nuko batagira aho bitura. Urumva nk'uwo avuga ati nimumfashe munterefonere umuryango wanje wo mu Burundi basi bavuye kuri ofisi kuko wewe basi kumufasha. Umuntu agwaye na akwiye kurinda gutelefona kweri. Hari igihe namwe ubwo mwicafuza mukarenza no kuri. Niyo buhunda amafaranga umuntu agwaye umuvuza, hanyuma nimba bisaba ko yivuza amafaranga yiwe yakoreye, ayo mafaranga yiwe akayivuzamwo atayafise none yocapfa. Akavuga ati baguma baduhatira kuja ku kazi kandi tugwaye. Vraiment mwumve namwe ivyo bintu. Oya rihangane step by step. Ni ukuri kw'Imana. Ibyo binande. mama niyo ifoto yanje ni ifoto yanje umubwire jewe ndi kuri ofisi ya internationale Ari kuri ofisi ofisi ya internationale nasafiriye mu kwa gatandatu itariki 30 z'ukwa gatandatu yasafiriye mu kwa gatandatu itariki 30 z'ukwa gatandatu. Murumva ko amaze y'amezi atandatu nta n'igihe aramarayo mu by'ukuri. Yewe amezi 8. Ndikuvuga yuko jewe umudeje w'iyi kampuni jewe nawe nzi nawe tuzi. Ingorane bagira rero murumva ko iyo bariyo n'abadeje b'amakampuni baba bariko ntibabamenya, ntibabazi, ntawazi nk'uyu. Urumva aba ari ahantu n'uhatwara atamuzi, niyo mpamvu no gutabaza bibagora. Kandi nukuvuga yuko n'inimero z'iyi ofisi naho nari mfise ntabaje ku mumadami kubera batubwira ko iyi ofisi ikibazo cose ugira umumadami wese utelefone karakigufasha. Jewe nagerageje ndatanga inimero ku mugenzi kese ko mvuga nakivuga bana kumva niko Ako mubanze mwumva yagwaye gushika naho no kuvuga atakivuga, atabaza aciye ku mugenzi wiwe. Mwibaza ko vyagenze gute? Mugo mwavyumvise. ndadaho ndihara ndabona umumadami arantelefone arambaza ndamubwira mbona ko utari wabimbariye canke naho ko utafashe mukivuge kuri ofisi yawe kuko izi ofisi ni nyinshi. Aragwaye ya telefone ye karadahwa adiyara, hanyuma madame we amaze kubimenya kwanza ni wamutelefoneye amaze kubimenya ati no utari wabimbajije iri ni ikosa nyine kutari nimba wari ufite nimero yiwe kutari wabimubajije watanze nimero mugo yavuze ko atashobora gutelefona. Ndavyibutse yavuze ko atashobora gutelefona, niyo mpamvu yabwiye umumutelefonera. Ariko urumva ko yagwaye kwanza hose by'uyu munsi n'ivyejo. Uwo munsi turi igenekerezo rya 5 mugabo ibi ni vya rya 5 kwezi kwa 3. Ariko urumva ko yagwaye ejo ubwiye hirya y'ejo amaze imisi agwaye. Ubu tubo tumutabariza uyu munsi kugira byibuze bimenyekane kuzibaza cyo ndavuga ati je aba bantu turi kumwe ngaha yambu ntidusa ururimi. aha murumva ingorane bafise.
ingorane afise ni yayindi nyene yo kuba kuri ofisi utazi no kuvuga ururimi rw'aho hantu vraiment nta carabazi. Ahandi hari aba Bangladesh, hari aba Philippine, hari aba mbe umuganda hoho bijya bivuga ngo ugiye bari ku sebo ugiye bari kunyabo utari umuganda ntushobora kuvyumva, baba biganirira nyine batwenga bavuga ati cici nawe tunibiki bavuze giye bareko ntuzi icyo bisobanura, ntuzi no kuvuga kare nawe giye bare nako akoje tugamba ki ntabazi kwishura ati gengi burungi kuko ntacyo yize. Ibi birumvikana vraiment, urumva ingorane bagira ya mbere ni yuko wumva hari abantu badahuza ururimi bishobora bagora gutabaza. kuko jewe ndi umurundi jenyene aho ndi umurundi ndi umwe. Eh, abasigaye n'abaganda, Abaganda, aba ababangladesh, Bangladesh, abafilipine. aba Philippine. Eh, tugeze kubaho nabi tugaburirwa. Kano kantu murakumva nama nabivuze yuko bano bantu bicwa bamwe bamwe bagwa no kubera inzara bagize kubaho nabi ntibagaburirwa. Mugize ugore kuri iyo ofisi bavuga gutahana uri kiziga. Urwaye aho kuvuza bagutahana n'ikiziga. Ico fasha jewe mumfashe. Ubu jewe ndi ku kazi. Jewe ndi ku kazi. Banzanye ejo ngwaye. Byafashe rero mu gitondo. Ari isaha 9 zirageze. Baca bavuga ngo dutangure akazi. Vyamufashe ejo agwa oya reka mvyumve neza mwumve bino bintu n'ukuri 9 zirageze. Baca bavuga ngo banzanye ejo ngwaye. bamuzanye ejo agwaye. Byafashe rero mu gitondo. Ari isaha 9 zirageze. Baca bavuga ngo dutangure akazi. Gusa jewe bambwiye ati sinshobora gutangura akazi ngwaye. Abakazi baca batelefona mu ofisi nsubizwe. Urumva nubwo wowe urwaye barakugurisha, ibaze kugurisha umuntu agwaye ukaja kubacira amafaranga urwaye. Hano ngo ndabaze mu bakobwa mwe, we kubera iki bakugurisha urwaye ukemera ukagenda ukemera vraiment mwe nta bwenge mugira ukavyanka none urwaye. Ego ndazi bashobora kubita mugabo nubwo ndiko ndavuga ibi ndazi bashobora kubita bakabatera ubwoba, namwe muravyumva umuhanzi agenda gukora agwaye ni kubera ko hariho iterabwoba bakoregwa abagomba ngo araho kizakatwe. Ibaze kuja ku kazi gushika naho umukoresha wenyine yakuguze ahava akabona ati uyu ntiyokora akazi aragwaye, uwo avuga ati kubera ko ngwaye ndazi baca bansubiza inyuma, ariko ngo tumusubiza inyuma araza kwihata akora agwaye. No. Vraiment. Kuri ofisi ndabasabye muntabarize ubuzima bwanjye muzobukurikirane kuko ndazi nkajya kuri ofisi n'ubundi ngiye gupfirayo n'inzara n'indwara simvunzwa. Kuja muri ofisi ni kuja muri rudahera. Ati nubundi nkaja muri ofisi ni inzara n'inyota inzara n'ingwara n'inyota simvuzwa. Uwo akavuga ati ubushikiranganji bugifate mu ntoki. Niyo mpamvu atabaza ati bagende babivuge, ariko ni nabyo narababwiye za murafata amapasiporo yanyu vyangombwa bibaranga mubitegure mubirungikire imiryango yanyu mukibifise kuburyo mugize ingorane biboneka. Ndiko ndategura iyi video ndayibahiriza, ndazi yuko abantu mwebwe tubana ngaha ku rubuga ntacyo muza guhindura n'ubundi nama nabivuze ati umuntu mwumvise atabaje wowe urosoma audio ya mbere mubwire avuge umwirondoro wiwe neza byose abivuge neza kugira ngo n'uwo yumva amenye ukuntu amurabira ibimufasha kugira ngo ivyiwe bikemuke. Ariko n'ubundi baguma barugiye gutodiyo uduce duce nta muntu ashobora kuvuga ati ndagwaye nitwa naka mvuka aha papa na mama ni naka ati nasafiri mva mu Burundi muri agence iyi nk'ubu mwumvise na agence yamurungitse ntiyayivuze ariko numvise bakekeranya ngo ni Ardawish hamwe bari Ardawish hoho vyo bari vyiza kuko Ardawish urumva iyo umuntu ahamagaye baritaba. Nivyo ni vyiza turabashimira hoho boca ariko sindabizi kuko sinabimenye neza ko ariyo. Mu by'ukuri n'ikiganiro ndagikora kugira ngo nimba ari bo bakamubona bakamumenya bamutabare ntaranababaza. Byumvikana ko rero hamwe yo bari hoho iyo tabagwa. Abantu bafasha abakozi babo nzo ndabavuga nkuko abatabafasha nzo bavuga kuko nta mpamvu yuko mureka abakozi banyu.
ati rero agence yamurungitse ntiyanayivuze neza ariko ndababwira ko kugira ngo ibibazo byanyu bikemuke ni kuza muravyivugira mukavuga na agence itariki n'ukwezi ingorane ufise aho bataje ntibagutabara n'ahandi aho hose ukahavuga abantu bakamenya ibintu byawe aho bigeze bika pasiporo zanyu kugira ngo muze abagenzi banyu kugira ngo nibagira ibyago abagenzi bawe bashobore kugutabariza mu Burundi canke babihe ambasade irabafasha mugabo ufise ibyangombwa udafise ibyangombwa biragoye. Mama niyo ifoto yanje. Ni ifoto yanje. Kwizi foto zibiri hari ifoto yiwe ya kera iyi mubona afise agasura keza n'iyi y'ubu rero aboneka ko nyene ari umuebana ya yabaye nabi cane nibaza ko namwe muziravye zino foto zirasobanutse neza murabona yuko hariho ifoto iherereye hano mu mbona iyi ni iya kera ariko iyi foto iherereye aha mutambona uruhande rwo hirya imbere yanje iyi yambaye akantu gatukura agapira gatukura iki canke ni uniform bakoreramwo afunze n'agatambara ka move k'ikiyobe iyi murabona ko hari hagwaye cane ariko iriya yindi murabona ko atagase n'iya kera afunze yambaye jilbabe yirabura iyi ni iya kera. Umubwire jewe ndi kuri ofisi ya internationale. No kuvuga ntavuga Ofisi ya internationale nasafiriye mu kwa gatandatu itariki 30 z'ukwa gatandatu. Niho nasafiriye ni ukuvuga yuko jewe umudege w'iyi kampuni jewe nawe nzi nawe tuzi kandi ni ukuvuga yuko n'inimero z'iyi ofisi naho nari mfise ntabaje ku mumadami kubera batubwira ko iyi ofisi ikibazo cose ugira umumadami wese utelefone karakigufasha. Jewe nagerageje ndatanga inimero ku mugenzi kese ko mvuga nakivuga bana kumva niko ndadaho ndihara ndabona umumadami arantelefone arambaza ndamubwira mbona ko utari wabimbariye canke naho ko utafashe mukivuge kuri ofisi yawe kuko izi ofisi ni nyinshi ariko zirasa ca ndavuga ati jewe aba bantu turi kumwe ngaha yambu ntidusa ururimi rodiya muri mukwiye kuntabariza mukantabariza kuri ofisi mu Burundi yego mukabiga nangene vyagenze ivy'iwanje ati rero naho yagiye gukora impuzu zasigayeyo ngo bamushikanye kuri ofisi saa 7 z'ijoro rero hano yagiye gukora murabona ko ubu bari mu bihe vyo gufunga biranka gushika naho bamukurayo bamugeza kuri ofisi isaha 7 z'ijoro murumva ko n'impuzu yazisizeyo kubera kugwara ariko ntibamuvuze vraiment gukora yagiye saa 5 z'ijoro kuva icyo bintu bigatagura ubu ndiko ndadiyara ndaho sinzi ivyarivyo muntabarize yo muntabarize mu Burundi basi baze kumva babatelefona kuri ofisi baze kumva babatelefona kuko jewe ubuzima bwanjye siberewe neza ahubwo nyari umwanya ndabifi mwakumva bayinyaka jewe rero icyo saba mwaka kanya abagati bageze ku kazi kuri ofisi na telefone na wifi bacayo baka icyo asaba we bavuga ati tuma muntahana kuko handazi umugore akabyuka asubizwa kuri ofisi kandi kuri ofisi aho ngiye ni mu muriro muntabarize kuri kuri ofisi ni aho ngiye ubuzima bwanje burazi ku gakarata kacu nta mahera arimwo hageze aho duhembwa ngo nimpunze basi igihugu cyara wanjye nawe uhebe basubize iyo bankuye nta bindi murumva amafaranga yose akora urumva yivuza nuko murakoze kiba nitwadije twadije itera iteka iteka mama wanje yitwa Mwamvita Beatrice Mwamvita wanje Beatrice Kabisigaro Melchior nyina mva mu wiwe Burundi Beatrice ndavuye kuri ofisi mu Burundi nyene papa wiwe bavuye muri ofisi yo mu Burundi nyene atavuze izina nababwiye iyo numvise bavuga nitwasanga ariyo turaheza tubavugishe bobo bama batwumva turabe yuko umufasha ariko rero reka nabwire ikintu kimwe mu abantu banje ibi bintu vyuko bano bantu bagwara hanyuma
ama agency yabarungitse akabasamarako biratanga ishusho ribi ku gihugu. Hari uwo nigeze kubwira bino bintu ati none nyakubahwa muravye bino bintu biriko birabera bishikira abakobwa bari muri Arabiya, abana babo mu Burundi bakicwa n'intuntu n'imiryango yabo, kandi ibibazo baba bafise ari ibibazo vyari gukemuka. Muravuga yuko abantu batangaza bino bintu aribo basi b'igihugu, canke mwari kuvuga ko abasi b'igihugu ari aba bacuruza abana b'igihugu ntibaheze ngo bakurikirane? Erega umuntu umurangiye akazi uramuhemba ukanamukurikirana, aho niho utaba wamugurishije. Nayo umuntu umugize umucakara ukamugurisha, yagwara bakamukoresha agwaye, bakamushurika bakamucurura, wewe mvuta wamugize umucakara, mvuta wamugurishije. Wewe ni uri mu makosa paraporo y'abatangaza ivyo bintu bavyerekana kugira ngo umuntu avugwe. Ivyo nabwiye kubera iki? Reka aravuga ngo mwe muza mwerekana ngo ibintu nk'ivyo vy'abantu bagwaye ngo Abarundi bari muri Saudiya ngo si vyiza. Yokaye ndavuga ati vyaragoranye kweri. Uwo bivuze ukora muri leta mvyeyi. Mumbabarire ko iyi sheni sinkunda kuvuga ivya politike n'akantu nshishijemo gusa. Iyi sheni uru Daniel Mugisha siya politike. Hano ni gutabariza abantu bigore bagwaye. Ariko uko twabivuganiye ngaha reka ndabibabwira ukuntu vyagenze. Nawe yarabuze nicyo yishura, mubwo munyuma yarabitahuye. Uko ni vya politike bisanga ku yindi sheni bita Urugendo News, niho nganira ibintu vya politike. Hano vraiment politike ku ruhande. Hanyuma ndamubwira ukuntu bajya abantu bafite amasezerano na leta yo kwitaho bana bakozi, kandi babikurikije bitogira ingaruka mbi ku buryo vya fegita n'igihugu, ngo basange bavuga ngo ujya no mu Burundi kazi yaguyeyo yazize ingwara canke yapfuye yazize ibintu nyine ubona ko yapfuye kubera kudakurikiranwa canke agasuzuguro kahajyana n'abari. Narabwiye kenshi ukuntu abari muri kontara tuganira n'ababose babo ugasanga baciye baronka icyubahiro kuganira n'ababose babo gusa byonyene. Hanyuma narabwiye byose arabyumva, arambwira ati mugabo wa mugani nibyo kweri, ubutangaza ibyo bintu n'ubutabakurikirana yarahawe lisansi na leta, umuntu ari mwikosa numva yari uwo kweri. Rero murakwiye gusubira ko aya makampuni yoyo asafirisha abantu ntabiteho, mukababwira ati umukozi wawe nimba umurungitse mukurikirane, mutelefone ubaze ko akomeye, urajya ivyo ukabibaza, kuko hari abantu baca bakwa na wifi. None nk'umuntu umurungitse ku kazi agaca yakwa wifi, uzomenya ko yariye? Uzomenya ko akubitwa? Uzomenya ko agwaye? Uzomenya ibi kugira ngo uzubimenye nuko uwo muntu ba muri mufise communication hagati y'urya muntu na wewe. Nimba ata communication ihari ushobora kumenya n'ingorane afise. Ibi ni ibintu vyumvikana cane. Muze mudufashe rero mwebwe musafirisha abantu, mureke izo ndangari z'amafaranga gusa, mwibuke ko nabara abantu mukwiye gukurikirana. Ese murabe ko bitazogenda neza? Yego tuzoza turakoma amashiti nukuri ibintu bimeze neza, ariko umuntu nk'uyu ibintu vyiwe bwirizwa kuja hanze kugira ngo byibuze ambasade ibafashe imufashe, kuko ambasade irafasha. Nama nabivuze nukuri ambasade irafasha, mwubaho murafasha. Mw'iyi minsi ibintu muriko murakora mbere ni byiza cane, ndabikunda. Iyo ambasade yahoze kera, ambasaderi yahoze kera yaba yakora nk'uko ubu bakora, ibintu bimeze neza. Kindi kintu mukwiye kwiga ni abantu bitaba Imana canke bagwara batari mu makontra, nabo n'abana b'u Burundi. Kino kibazo ni mwecega, kuko umuntu aguye muri Saudiya, uri umuserukizi w'u Burundi muri Saudiya, amaraso ari amarundi, niba badafite vyangombwa, niba yaje n'amaguru, kuko hari abagenda n'amaguru bakagera iyo baja, urumva ntibaca bamuta. Ubwiza kwiga ukuntu mumufasha nawe akaronka agateka k'umurundi, kuko umuntu agira vyangombwa ko yagiye n'indege n'imodoka. Ibaze nk'umuntu agiye n'amaguru rero canke bakabimwiba, urumva ko uwarapfa atabifise ariko aguma ari umurundi. Sinzi ukuntu bitunganije, kumbure tuzobimenya, mugabo karagaciyemo. Ngaho nguko rero amakosa manini ndayashira kuri bano bantu basafirisha, hanyuma ntibongere kubitaho. Nizere yuko mu by'ukuri mwe mudukurikiye uyu munsi kwisheni ya YouTube Daniel Mugisha, ikintu mwodufasha ca mbere
ni uko buno butumwa muza kubusangiza abandi bantu, mubusangiza abandi bantu, mubusangiza abantu benshi bamenye izi ngorane z'uyu muntu, turabiko utabagwa, kuko murabona ko agwaye kandi amerewe nabi kandi akeneye ubufasha. Aho rero muba mudufashije ikintu gikomeye cyane. Ndabashimiye abashobora gufasha, namwe mufashe kuko nicyo mwaremewe, nicyo mubereyeho kugira ngo mufashe abana b'u Burundi. Ahanje aho namaze kumva ashobora kuba yaravuye mu kanya ndagiyeyo, kandi nivyagenda neza nzogaruka nkavuga ati bya bintu byaragenze neza vya Adija itera iteka. Murakoze.